Ihagarikwa ry'abantu biciye kubiri n'amategeko kubanyuruza hamwe n'ikorwa ry'amabi afatiye ku gitsina vyarabandanije vyibonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Amatohoza y'ishirahamwe riharanira iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi iteka yo kuva mu kwezi kwa Nzero gushika muri Nyakanga yerekana ko muri ico kiringo c'amezi 9 hahagaritswe biciye kubiri n'amategeko abantu 214, 109 bakorerwa amabi afatiye ku gitsina, 31 baranyuruzwa hamwe na 28 baborejwe igufa bakorerwa n'ayandi mabi ajanye no gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu. Intara ziza imbere ku bwa Igiteka ni Bujumbura, Cibitoke na Makamba mu kunyuruza hamwe no kuboreza igufa abantu vyibonekeje cane cane mu kiringo co kuva muri Mukakaro gushika muri Nyakanga. Ishirahamwe ry'Igiteka rikavuga ko iryo hagarikwa hamwe n'inyuruzwa ry'abantu vyatumbera cane cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagizwe n'abanywanyi b'umugambwe CNL na MSD ariko hadasizwe inyuma nabo mu mugambwe uri ku ntwaro. Aha batanga akarorero k'umwigisha 𝐤'𝐚𝐭𝐞 wo kuri itabu Gihanga mu ntara ya Bubanza atawuza akayambu kiwe kuva ku wa 17 Ndamukiza uyu mwaka. Amasoko yo muri ako gace akaba yavuga ko uwo musi uwo mwigisha yari yiriwe ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza aho yari yitavye inama yagirishwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara. Agateka k'abafungwa karahonyanzwe aho bamwe muri bo bimwe uburenganzira bwo kuja kwivuza bibaviramwo gusezera isi. Aha twovuga nk'uwitwa 𝐤'𝐚𝐠𝐚𝐭𝐞 yari mw'ibohero ry'intara ya Bubanza yapfuye mu ntango z'ukwezi kwa Gitugutu mu bitaro vyitiriwe umwami Harede aho yari yajanywe ari ku mfiro. Ubuyobozi bw'ibohero mu ntara ya Bubanza bwari bwamwimye uruhusha rwo kwivuza ku gihe. Muri uko kwezi nyene kwa Gitugutu ikinyamakuru ry'Afrique caraneguye ukubuza kubonana n'umuganga kwakorewe muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibitaro Kira. Sahabo akaba yahagaritswe n'intwari hari yongera atabwa mu mvuto kuva muri Ndamukiza umwaka wa 2022. Abarwanyi batatu b'umuhari Hede Tabara bamaze amezi 10 basinzikarizwa ubuzima vyenyuje aho bari bapfungiwe mu kabigiti ko mwiperereza bagirijwe gukorana n'abatunganije ibitero vyo muri zone ya Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura muri komine Gihanga intara ya Bubanza hamwe n'itegwa ry'amagerenade hagati mu gisagara ca Bujumbura. Egide Nkurunziza, Gerard Niyokindi hamwe na Saturine Minani bari basohowe ibohero rikuru rya Mpimba mu kwezi kwa Ruhuhuma bahavuye bajanwa mu ibohero rya Murembwe mu ntara ya Rumonge kwigenekerezo rya 8 Kigarama. Umwaka wa 2024 waranzwe kandi nibura ry'ibifungurwa mu mabohero atandukanye bishira mu kaga ubuzima bw'abafungwa. Ivyo bikaba vyaje kwiyongera ku bitigira birenze vy'abanyororo, hamwe wasanga habura ibiharagi ahandi naho hakabura ifu canke mbere ibiharagi n'ifu bikaburira rimwe vyose. Itituka ry'agateka kazina muntu mu Burundi riguma kandi riteye impungenge amakungu. Mu nama igiriya 57 y'urwego rujejwe agateka kazina muntu yabereye i Geneve mu gihugu c'Ubuswise muri Nyakanga na Gitugutu umwaka wa 2024, Fortune Gaetane Zongo intumwa idasanzwe ikurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi yarerekanye amakenga afise afatiye ku kuntu agateka kazina muntu kifashe mu gihe Burundi bwimirije amatora yo mu mwaka wa 2025. Ibintu bikaba vyifashe uko mu gihe hariko harihwezwa kuva mu kwezi kwa Rusama ko umugwi w'igihugu jejwe iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu CNIDH womanurwa amapete ukava kuco bita statut A ukaja kuri statut B ukanengwa kuba atabwigenge ufise.